turi kwigenekerezo rya 12 ruhuhuma umwaka wa 2021 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizo muri rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ku itariki 13 ruhuhuma imyaka yose isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe iradiyo uyu munsi ukabugeze mu gihe mu gihugu c'u Burundi hariho amaradiyo yaturiwe ayandi arugarwa kuri bamwe ngo amaradiyo yotegerejwe gushigwa imbere ngo yigisha yongere ahimirize abanyagihugu abatari bake barabandanya kugira ico bavuze ku rubanza ruherutse guciribwa abantu 34 na sentare ntahinyuzwa ku bwa Vital Nshimirimana arongo yishira hamwe force ngo urwo rubanza n'urwa politique rugamije kuburabuza abariko barakorana n'ubutungane mpuzamakungu mwikambi ya Mahama naho mu gihugu c'u Rwanda haribonekeza ibitigiri binini vy'abana batwara inda batifuza hamwe no gutandukana kwingo ivyo bikaba biriko biva ku kiza ca coronavirus idonido y'ano makuru yacu ni mukanya. Dasubiye ikaze murano makuru yacu cyatanguje mu bijanye no kumenyesha amakuru ku mwaka utashe igenekerezo rya 13 ruhuhuma makungu arahimbaza umunsi wahariwe iradiyo uburundi bwahimbaje uyu munsi kucivugo kivuga ngo iradiyo ikimenyesha amakuru citaho by'abanyagihugu bifuza. Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje ajejwe ivyo kumenyesha amakuru avuga ko iradiyo ifise akamaro kanini mu gihugu tumukurikire. Igenekerezo rya 13 ruhuhuma uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mukuru wahariwe iradiyo. Hani iwacu mu Burundi uwo munsi mukuru twashimiye kuzohimbaza umunsi wa gatanu igenekerezo rya 12 ruhuhuma dukurikije icivugo nyamukuru catowe na leta y'u Burundi mu guhimbaza uwo munsi naco kikaba ari iki iradiyo ikimenyesha amakuru citaho ivy'abene bw'igihugu bifuza. Nkuko mubizi umunsi wahariwe iradiyo kw'isi yose watangujwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO mu mwaka wa 2011. Ubu tukaba tugeze ku mwaka w'icumi duhimbaza uyu munsi mukuru. Uyu munsi rero uri hejuru nakaje ko kwibutsa abo bose bumviriza iradiyo ko iradiyo ari kimara mu buzima bw'abene gihugu bose no mu buzima bw'igihugu. Iradiyo rero ifise uruhara ntangere mu guhuza abantu mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi kugira ngo nagahaze gashobore gutorera inyishu canke gakosorwe. Twishimikije icivugo nyamukuru ca UNESCO c'uyu mwaka kivuga kiti isi nshasha ijanye n'amaradiyo mashasha. Hano mu Burundi biraboneka neza ko amaradiyo yagiye aravuka ku murindi munini ubu tukaba duharura ayagera ku 41 asanganira mu gihugu cacu muri ayo 19 akaba ari amwe twitwa amaradiyo yegereye abene gihugu radio communautaire. Twagomba gufata akakanya dushimira abarundi bashize ingufu hamwe mu gutanguza amaradiyo yigenga tunagaragaza ko leta y'u Burundi tazohengera gushigikira iyo migambi kuko iradiyo yanifasha mu kunga imitima y'abacanyemo bakera na rindi. Yamara umunsi wahariwe iradiyo ushitse mu gihugu amaradiyo mu Burundi abuzwa gukora ico yagenewe. Amakuru atari make y'inkoramutima amaradiyo asigaye ayakora ko agasha. Hari ariko uravye ibihe isi n'igihugu birimwo ayo maradiyo nyene yotegereje gushigwa imbere mu kwigisha no guhimiriza abanyagihugu. Uwo no mwihwezo wa Frank Kaze umuhinga mu bijanye no gushikiriza amakuru. Uno musi umuntu aravye ingene ibintu vyifashe mu Burundi urabona yuko ayo maradiyo naho ahari umushikiranganje ajeje ivyo kumenyesha amakuru yaravuze yuko hari amaradiyo arenga 40 mu Burundi. Murumva yuko abarundi mu bisanzwe botegereje kuronka inkuru kubera bafise aho bozikuye. Ariko uko vyifashe uno musi amaradiyo
ntiyisanzura, abamenyesha makuru ntibisanzura amakuru. Iki nababaje cyane cyane nuko turi mu gihe gikomeye cyane aho ikiza ca COVID-19 kiriko kirisasira inganda, kiriko kimaze inganda, kiriko kiramara abantu n'abarundi barimwo mumvise ibitigiri abantu bagwaye COVID-19 mu Burundi n'abariko baricwa naho leta n'abariko baricwa nico kiza naho leta irashaka kubivuga kuvyemera. Birababaje cyane kubona ayo maradiyo nyene adashobora kuronka inkuru nyazo zo zijanye n'ico kiza kugira ngo abantu bashobore kumenya ibiriko biraba, iyo ngwara mbega vyifashe gute mu gihugu. Hanyuma n'ikintu nyamukuru, ayo maradiyo nyene niyo yoshoboye guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bamenye ingendo bafata uko bigenza kugira ngo bashobore kwikingira ico kiza. Ariko murabona yuko ivyo bintu bidakogwa, kuko urabona yuko naho amaradiyo bovuga bati turashatse kubikora ntibishoboka kubera ubutegetsi. Murabona amajambo bukoresha kugira ngo bavuge ibijanye n'ico kiza, bavuga yuko iyo batavuze yuko ico kiza kidahari, bavuga yuko ico kiza ataco kiriko kirakora mu batacu atakata nabi, kiriko kiramukora mu Burundi, yuko atabantu kiriko kirica kugeza bavuga abantu batatu. Mugabo ikizwi nuko iyo bajije abantu bari nko mu bitaro canke mu mavuriro barakubwira yuko abantu bagwaye COVID-19 canke abo abirikirica yuko ari benshi cyane. Si nivyo gusa, murabona yuko muri no misi abantu bicwa ku bwinshi, abantu bapfungirwa ubusa ku bwinshi, abakenyezi bafatwa ku nguvu ku bwinshi, kandi ivyo bigakogwa n'inzego za leta. Ayo maradiyo nyene ntashobora kuvuga inkuru nkizo. Murazi yuko iyo umunyamakuru umumenyesha makuru ahirahiye akavuga inkuru idashimishije ubutegetsi, murazi bimushikira, baramwica canke bakamuhohotera canke iyo atishwe ngo ahohotegwe agategerezwa guhunga igihugu ciwe. Ivyo murazi yuko vyashitse muri kahise, abamenyesha makuru benshi bahunze kubera ivyo bintu vyohotegwa no kwicwa no gufatwa nabi vyabashikiye. Murumva yuko ari ibintu bibabaje kubona umunsi mukuru nk'uyu ushika w'iradiyo mugabo mu Burundi idashobora gukora akazi kayo. Iradiyo iguma ari nkenerwa kuba kwirikira amakuru na cane cane mu bihugu bitararonka ubuhinga ngurukana bumenyi buhagije. Igwirirana n'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi buza bwunganira uburyo amaradiyo ashobora gushikiriza amakuru. Ni mu gihe bamwe mu bakwirikira amakuru bibaza ko uburyo bubiri busa n'ubuhiganwa mu gutanga amakuru. Uyo n'umwihwezo wa Gilbert Armel Bukeyeneza, muhinga mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Kuri uyu munsi Burundi bwifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi wahariwe iradiyo. Jewe nibaza yuko amaradiyo agumana akanovera kayo, mugabo bivana naho umuntu ahagaze, kuko ico vyo twita internet cyangwa ubuhinga ngurukana bumenyi ntibufise ikibanza bumwe ugiye uraraba kw'isi mu bibanza bitandukanye. Hari ahantu internet yafashe ikibanza kinini cyane, ariko ugiye kuraba nko muri Afrika canke mu Burundi usanga abantu bashobora gukoresha internet bakiri bakeya cyane. Nko mu Burundi umenga baracari munsi ya 10%. Ukuvuga yuko udafise internet ntushobora no gukoresha ubwo buhinga bita marizoso. Bisigura yuko abantu benshi canke abarundi benshi mu kuronka amakuru baracakoresha ubuhinga bwa kera ariyo radiyo. Nuvuga ko iradiyo iracafise ikibanza kinini cyane mu buzima bw'abantu, surtout cyane cyane bw'abarundi canke bw'abanyafrika. Sinibaza ko bivana n'ukuntu umuntu yashatse kubiraba. Nivyo harabibaza ko ari uguhiganwa, mugabo icambere cyo umuntu yomenya nuko ubwo buhinga ngurukana bumenyi ntibuzigera busubirira akaza abanyamakuru bakora. Kuko ubwo buhinga ngurukana bumenyi
naho wowe ubukoresha utari umunyamakuru ntuzotanga amakuru nk'ay'abanyamakuru batanga. Icya kabiri ni uko ubwo buhinga ngurukanabumenyi mu bisanzwe je nibaza ko amaradiyo yarakwiye kububona nk'ubuhinga bwaje gutuma ayo maradiyo ateza imbere n'ivyo akora, hakubona nko kumenga aje guhiganwa nayo. Kuko ubwa mbere turazi ko amaradiyo uko yatanga amakuru wasanga atashobora kurenza imbibe, mugabo ubunya ukoresheje ubwo buhinga ngurukanabumenyi urashobora gutanga amakuru ku mpande zine z'isi yose. Nibaza rero yuko amaradiyo yohindura ukuntu abona ubwo buhinga ngurukanabumenyi, hakubufata nk'abantu baje nk'abahiganwa, bakafata ubwo buhinga ahubwo nk'uburyo buja kugira ngo nabo batere imbere cyane. Kuko ise ubifashe nk'uko menga muje guhiganwa, nibaza ko bica bide kugora kugira ngo ubikoreshe nk'ibigufasha gutera imbere. Burasahirizana gose cyane buri mu minwe y'abamenyesha amakuru bazi kubukoresha neza, kuko turazi ko ubwo buhinga hari n'abandi bagerageza kubukoresha nabi. Mugabo nibaza ko kubamenyesha amakuru nakaryo ku guteza imbere ibikorwa vyabo kugira abantu baronka amakuru neza kurusha uko vyahora. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora gwagiriza ibimenyesha amakuru bikorera mu buhungiro ko vyanse kwitaba ibiganiro vy'ingene ibimenyesha amakuru vyosubira gukorera mu Burundi. Nestor Bankumukunzi arongoye ico kigo avuga ko abaje bakaganira bagejeje kure ibiganiro. Yabishikirije kuri uyu wa gatanu igihe co guhimbaza umunsi wahariwe iradiyo. No kuvuga barongoye ibinyamakuru vyose vyafatiwe ibihano bikugarwa. Turamaze kuvugana, kiretse bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongoye, bitaraba n'umwuga wo kumenyesha amakuru, abo ntibashimye kuza mu biganiro. Ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza kugira ngo tuvugane gusa ibiraba ibinyamakuru vyabo, tuzovugana. Ariko hari ibibazo bindi twumvise bazanyemwo, nibaza ko vyohava biraba kumbure abanyapolitike canke abandi, ariko bitaraba ikigo sense. Abandi rero turiko turavugana kandi turizera yuko mu minsi iza bizogenda neza kugira ngo ayo maradiyo ashobore kugururwa, ivyo binyamakuru bishobore kugururwa. Hari ivyo bitegeza kubanza kwiyemeza kugira ngo igihugu naco kibone yuko kumbure y'amakoshe yatuma vyugagwa atazohava asubira kuba, kumbure ngo hasubire gufatwa izindi ngingo z'uko ivyo binyamakuru vyugagwa. Twanka rero kurimira ku rwiri abo babona umenga turiko turateba suguteba, no kugira ngo twitonde kumbure duhava itumira ibinoze neza. Ariko rero abarongoye ibimenyesha amakuru bikorera mu buhungiro bariyamiriza ico kinyoma c'uburongoye urwego sense. Nestor Bankumukunzi Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA ku izina ryabo barongoye ivyo bimenyesha amakuru, avuga ko yaba uyu arongoye sense canke ubundi mutegetsi atawigeze atumira ivyo bimenyesha amakuru, bakabonamwo ibihushane mu gihe muri bo hari abaraye baciriwe umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Kimwe mu ngorane nibaza Uburundi bufise muri kino gihe nuko abantu barongoye inzego z'igihugu, abantu bari bitwa ko bajeje gutunganiriza abarundi, basigaye bakoresha ububeshi mu gutwara. Nibaza ko ari ingorane ikomeye cyane gose, kuko iyo hari bene iyo nyifato biragora no gutorera umuti ingorane ziba zihari iyo abantu batavugana ukuri. Naje navyumvise naguye mu mazi, numiwe kumva umukuru w'urwego sense avuga yuko ngo abarongoye ibimenyesha amakuru vyaturiwe bikugagwa, mbere n'ubu bicungerewe n'inzego z'igipolisi Burundi ngo banse kwitaba kamo ngo ku rwego sense nako umukuru w'igihugu. Twebwe ntitwigeze turonka ubutumire bw'umuntu wari we wese, haba muri sense, haba muri presidence, haba umutegetsi wari we wese wa burya butegetsi bwa CNDD-FDD. Ngira mwaro nabonye ubutumire umukuru wa sense yasohoye kwigenekerezo ya 29 yasohoye ubutumire butagira ko amazina. Rero nagomba kubeshuza ku mugaragaro ivyo umukuru w'urwego sense Bankumukunzi yavuze.
nta n'umwe mu barongoye ibimenyeshamakuru vyaturiwe bikugarwa na leta yigeze aronka ubwo butumire. Ibyo avuga yuko mwashizeho nk'amakondisiyo avuga yuko ari amananiza n'ibihe? Nta mananiza kumbure kubwa bantu umukunzi na ba Varisito Ndayishimiye nyimba bavuga bati turifuza ko ibibazo byo gutahana impunzi navyo vyokwigwa, turifuza ko abantu batunze ibigwanisho birirwa barica abanyagihugu navyo vyokwigwa kugira abamenyesha makuru bakore mu bwigenge. Nyimba bo babona ko ivyo ari vyo mananiza, je nibaza ko igihugu c'u Burundi kigifise ingorane, kandi noneho nta wigeze avuga ngo ibi bidakozwe ngo ntidupfa twaravuganye. Kuvugana barazi ingene bikorwa, babanka umukunzi mbere n'abandi bari barongoye za sense barazi ingene mu mwaka wa 2016 baraje turahurira mu bihugu vyo hanze turavugana, ivyo vyose baravyibuka. Nibareke no kwiteza utunyoni, barazi kuyaga icarico. Uno musi none ndakubaza, mwaraye mubonye ko baraye baduciriye umunyororo ngo wuguherayo naho atagaciro kanini yatubihereza bijya. None wumva abo bantu bafise vy'ukuri ishaka mu gushaka kuganira n'abantu barongoye ibimenyesha makuru, hanyuma muri uwo mwanya nyene bakaba bariko bacira izo gupfa, bariko bacira izo guherayo, bariko babafatira amatungo. Mwe ntimwumva ko bajya abantu bariko bakoresha imvugo n'ibihushane vyayo? Uyo akaba yari Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA. Turabandanya n'amakuru yacu inyuma ya kano kamo k'umuhari n'amahoro w'amahoro n'umutekano mu Burundi. Bavyeyi, mu gihe habonetse uwanduye mu muryango COVID-19, uruhara rwanyu ni ntangere. Ihute gufata kandi mubahirize za ngingo n'inyifato zibereye twese duhimirizwa gufata kugira uwanduye ntiyanduza abandi. Uruhara rwanyu rwo gutanga izo nyigisho kugira muzitire mutaronerwa ingaruka z'ico kiza ku muryango wanyu. Nkako mu muryango handuye benshi hahomba vyinshi, amagara arasinzikara, imirimo irahagarara, n'amikoro yawo agaherera mu kwivuza. Kora ibibereye mukingira abanyu, ntimutwe kwicuza ataco mukivuna. Ako nakamo k'umuhari n'amahoro, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Dasubiye kaze murano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'agateka kazina muntu, kubona hari abarundi 34 baherutse guciribwa urubanza na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ikabacira urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose, ngo ni kimenyetso cerekana ko n'ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bugitoteza abaharanira agateka kazina muntu. Muri abo harimwo abamenyesha makuru nabo mu mashira hamwe yigenga hamwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta. Kwizina ry'amashira hamwe 18 yasohoye urwandiko kuri uyu wa kane gwiyamiriza ubwo rubanza. Umushingamanza Vital Nshimirimana avuga ko ubwo rubanza rufise intumbero yo kuburabuza abariko barakorana n'ubutungane mpuzamakungu mu gukurikirana bamwe mu bategetsi bagirizwa ivyaha byo kutubahiriza agateka kazina muntu. Tumukurikira. Ku ndwihezi itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri twarabonye urwandiko rwamanitswe ku miryango ya sentare ntayizwa y'u Burundi, aho bamenyesha yuko hariho abarundi 34 turimo baciriwe urubanza rw'umunyororo wo guherayo. Hanyuma rero urwo rubanza barumenyesha mu buryo bita signification à domicile inconnu, uburyo bakoresha mu kumenyesha urubanza abantu batazi yo bari. Hanyuma rero tubimenya biciye mu buhinga ngurukana bumenyi, kuko urwo rubanza kuva rugitangura ntitwigeze twumvirizwa, abaduserukira ntibumvirijwe kuko ntibanemerewe. Hanyuma urwo rubanza ruracibwa, mbere barigeze guhingishanya akatari gake bavuga yuko bazorusoma mugabo bakabisivya. Tuza twumva rero hirya y'ejo haheze amezi 7 bari bavuze yuko bazorusoma ngo barusomye. Jewe ni nkumwe mu bacira urwo rubanza umwanya umwe, cyane cyane no bivuga nk'umuntu yigeze gukora muri urwo rwego rw'ubucamanza, kuko ndazi kubisanzwe yuko gukora ku mucamanza canke ubucamanza ubutungane mu gihugu ico bumaze n'akamaramaza
ku gihugu, n'akamaramaza kuri abo baciye urwo rubanza, n'akamaramaza ku babatumye, n'akamaramaza n'igitukisha kuri twese kubona yamuka mu gihugu aho abantu bitwa ngo n'abacamanza bashobora guhaguruka bagafata abantu 34 ata kintu na kimwe bahuriyeko, badakora umwuga umwe, benshi batanazinanye, bakaba bacira urubanza rumwe atanumwe bumvirije, hanyuma kandi bakajya gaho bakararama ngo n'ubutungane. Uravye umugwi w'abahamwa n'urwo rubanza ahanini n'abamenyesha makuru, n'abaharanira agateka kazina muntu, nabo bashingwa manza, bamwe bariko barakora amatohoza, bamwe bakoze amatohoza kuva mu mwaka w'2015 kuvyerekeye ubwicanyi buriko burakorwa n'intwaro, hanyuma n'uno munsi bakaba barara badasinziriye batigira bagoheka kugira ngo barondere yuko ubutungane bwokora abakoze ivyo vyaha bagakorwa kw'amatohoza, hanyuma bakazocirwa urubanza, na cane cane niyo sentare mpanavyaha y'irahi. Uyu munsi mu Burundi inzego zitari zike ziganjemwo abantu bo mu bwoko bumwe bakomoka kandi mu mugambwe umwe murantunge. Ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Liga Iteka. Anshani ko yagize yarongoye iryo shirahamwe yamenyesha ko ivyo binyuranye n'amasezerano yarusha yari yagerageje kunywanisha abarundi. Amasezerano avuga ko yamaze guhambwa burundu n'ubutegetsi. Twavuga ko ikigwa cyacu cyafatiye novuga mu bushikiranganji bujanye n'amagara y'abantu, inyigisho, ubutungane, intwaro hagati mu gihugu, n'iterambere ry'amakomine, ndetse mbere no mu bijanye n'igisirikari, polisi na SNL na SNL. Muri iteka mu 1909 yafatiye ko twabonye yuko 1970 ari abo mugambwe uri ku butegetsi, byumvikana yuko twagarutse ku ntwaro y'umugambwe umwe, ariko turiko turi amatora yabaye byaraboneka ko ari imigambwe idashyigikiye umugambwe uri ku butegetsi nayo yabise abanywanyi. Aho ikindi gitangaje iteka nuko nka bose bagizwe n'ubwoko bumwe, ubwoko bw'abahutu. Tukagira tuti mu byo twagiye tubona nuko hariho ubushikiranganji ndetse mbere bwiharijwe n'ubwoko bumwe, na cyane cyane kandi ubwoko bumwe n'umugambi umwe. Aha twavuga nk'ubushikiranganji bw'ubutungane, aho twabonye ko 100% muri abo bategetsi bagiye turaba twasanze bava mu bwoko bw'abahutu kandi mu mugambi uri ku butegetsi. Ndetse mbere tugiye mu byo mwiperereza nta numwe bacansemo, nabo nyene ubwoko bumwe. Mu gipolisi naho nyene ugasanga hacanzemo n'abatatu ko 18. Mu gisirikare twashoboye kuraba kuronka benshi mugabo, naho nyene abo twarose tusanga ko bimwe novuga amasezerano yarusha n'ibizashingiro rihagarara ko yuko mu ntumbero yuko novuga kunywanisha abarundi, novuga no gukingira inkewa, vyaribagiwe. Twovuga tuti turavye ibiharuro dufise n'ukuri amasezerano yarusha asa nuko CNDD-FDD yahamvye burundu. N'umusi rero abafashe Burundi, abagenzi b'u Burundi bamenye yuko zirano yari yashyizeho kugira ngo afashe novuga kunywanisha abarundi, afashe ndetse mbere no gukingira inkewa atacubahije yahamwe burundu. Ejo kizoshika bagira batimenyeshejwe. Mu gusozera ano makuru yacu, abana babigeme batwara inda batifuza ku bwinshi be n'ingo zitari nke zasambutse. Izi ni zimwe mu ngaruka zavuye ku kiza ca corona mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Bamwe mu bavyeyi barereye ibibondo muri iyo kambi bakabona ko ubukene bwaciye bwiyongera kubera batari bagishobora gusohoka ngo baje guca ingero hanze y'ikambi, byatumye n'ivyahora bihuha aho mu ikambi bihubuka. Iyo nkuru na Thierry Bigirindavye.
Mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda mu karere ka Kirehe nko ku birometero hafi 150 uvuye ku mugwa mukuru Kigali niho hari kambi y'impunzi ya Mahama irimwo impunzi z'abarundi be n'iz'abakongomani. Ikiza c'umugera wa corona cugarije isi n'igihugu c'u Rwanda kidasigaye nyuma nticorohereje na gato impunzi ziba muri iyo kambi. Uruja n'uruza inyuma y'ikambi rwarahagaze mu ntumbero yo gukinga kw'ico kiza co kwinjira mu ikambi y'impunzi. Impunzi zaja kwisumamwo zaciye zigwa mu mporero. Jacqueline Nduwayezu umwe mu bajejwe imibanda mu ikambi y'impunzi ya Mahama akavuga ko abana b'abigeme batwara inda batifuza biyongereye cane. Ico kiza cagize ingaruka ku bintu byose by'ubuzima bw'impunzi. Nagomba kubabwira nk'akarorero caragize ingaruka mbi ku ndero y'abana inyuma y'ifungwa ry'amashure n'ifungwa ry'ibibuga byose babwirira ko inkino aya ma CFS n'aya ma YFS vyatumye haba intuzeye inda nyinshi imbanyi nyinshi zitifuzwa. Turavye ku bitigiri vyagiye biratangwa biva muri Centre de Santé ya Mahama ya mbere kuri Allied na Centre de Santé ya Mahama ya kabiri kuri Save the Children. Ibitigiri by'abakobwa batwaye inda muri iki kiringo ca Covid vyabaye byinshi cane. Centre de Santé imwe yarashobora kwerekana ibitigiri birenga 200. Murumva ko ari ikibazo, ni gica gitera ikibazo ikibazo cigwirirana ry'impunzi. Muravye ingene tubanye ngaha mu nkambi n'ingene amazu yaga, murumva yuko ikicorezo ca COVID-19 ingaruka zazo ziri ubunyene zikongera zikaba mu minsi iri imbere. Ninganza Dieudonné umwe mu barongoye abandi mu village yo ngaha Mahama amenyesha ko hari ningo zitari nke zasambutse kuva ico kiza ca corona gitereye. Hari garagaje nyene ingaruka mbi nyinshi cyane, imiryango yarasambutse, abagisigaranye uburyo ugasanga baragutwaye umugore, abana nizo nda zitari zitezwe ku bana. Byarateye ikibazo mu miryango, byarateye ikibazo, ngo zarasambutse, benshi bafashe umwanzuro wo guhunguka kubera ubuzima bugiye kwanka. Aravuga ati n'ubundi turapfuye, reka tuje kugwa iwacu mu rugo. Ikambi y'impunzi ya Mahama yabayeho guhera mu mwaka wa 2015 kugira yakira impunzi z'abarundi ico gihe bariko barahunga ku bwinshi. Kuva ico gihe imaze kwakira impunzi z'abarundi zishika hafi 70,000. Kuvaho ico kiza ca corona gitereye abashika 10,000 bakaba bamaze kwiyandikisha ngo batahe ku gushaka kwabo. Ndawukengurukire Thierry Bigirindavyi nino kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko mwadukurikiye naho utaha.